he who makes that which has been made. Canke naho, he brings into existence whatever exists. Ni inkomoko yibiriho. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Iyo ni yawe. Amen. Rero muri iyi minsi umwanya nariko ndatazira Imana gutyo muri iyo ndirimbo, numvise uburemerezi, numvamwo mbere yuko harimo ibintu nifuza gusangira namwe, kandi numva birajanye rwose n'ico mpwemu yaramaze iminsi atubwira ko ngo Yesu agomba kwigwiza muri twebwe. Duciye muri Yakobo turashobora gutahura iyi siguro ngo inkomoko y'ibiriho byose. Yakobo mu gice caho ca mbere umurongo wa 17 haravuga ngo gutanga kose kwiza n'ingabire yose itunganye rwose biva mu ijuru, vyururuka biva kuri se w'imico adashobora guhindagurika, kugira igitutu canke kugira igitutu gitewe no guhindagurika. Ndasubiramo. Gutanga kose kwiza n'ingabire yose itunganye rwose biva mu ijuru, vyururuka biva kuri se w'imico adashobora guhindagurika canke kugira igitutu gitewe no guhindagurika. Imana tufashe cane. Haleluya. Muri ayo majambo yo kuvuga ngo yawe uri yawe, yawe uri yawe, dushima Imana tunezererewe iyo Mana ibana natwe, kandi iyo Mana ikomokamwo ibiriho byose. Niho iri jambo ryo muri Yakobo ryanyuzuye umutima. Haleluya. Imana ishimwe cyane yuko gutanga kwese kwiza kururuka kuvuye mu ijuru, ngo n'ingabire yose nziza, havuga ngo ingabire yose itunganye rwose. Haleluya. Ingabire yose itunganye rwose, iyo nayo mbe no gutanga kose ngo vyururuka biva mu ijuru kuri se w'imico yose adashobora guhindagurika canke ngo aterwe igitutu no guhindagurika. Imana tufashe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Rero dusangira ijambo ry'umutwe rivuga ngo kandi umwe wese yahawe ikimwerekana ko mpwemu. Amen. Ingabire yose itunganye yururuka iva mu ijuru. Haleluya. Imana ishimwe. Rero ndagira ngo dusangire iryo jambo ry'Imana muri ubwo bwaguke kukugira neza kw'Imana. Imana ishimwe rwose yatwiyumviriye ko, hanyuma ikaba inkomoko y'ivyo dutanga n'ivyo twahawe. Haleluya. Amen. Dusome duhereye mu kete rya mbere ry'Abikorinto, niho dusanga ijambo mu gice cyaho c'12 mu murongo w'7. Imana ishimwe. Haratubwira ngo yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mpwemu kugira ngo bigire ikimazi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bavuze umuntu wese, mwumva havamwo umukene canke havamwo umutunzi canke havamwo uwize canke utize. Bavuze umuntu wese havamwo nde? Nta n'umwe mu bari muri Kristo. Iyi ni inkuru y'abari muri Kristo Yesu. Abo bantu rero bose bari muri Yesu, numva nezerewe yuko Imana
ibishingira intahe ikavuga ngo humura, sinaguhamagariye kuba nta kimazi. Haleluya! Sinaguhamagariye kuguma uko wahora, mugabo ndagushirako n'ikikwerekana ko jewe ndi kumwe nawe. Amen. Mani habwe icubahiro cyane. Amen. Muri iri jambo harimo agace gakurikira kavuga ngo kugira ngo bigire ikimazi. Umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mpwemu ngo bigire ikimazi. Haleluya! Imana ishimwe. Urazi araho umuntu ashobora kuba yaribagije ko ataca azovamo canke abandi bakabimubarira. We nta kintu cawe ntaco uzovamo wewe, kubera barafise ivyo baravye kugira bavuge gutyo, nawe urashobora kuvyivugana. Hari n'igihe wiyanka ukumva wanse n'ukubaho, ukumva wopfa umupfa, ariko sha wamenye ko ufise ikimazi. Oya uvuga uti sinaje gupfa, naje kugira ico mazi. Navyo mwumvise cane. Hari inkuru yanyoheye y'umuntu yapfunzwe afise amakosa, hanyuma mugabo mu bubabare yagize mu gasho atangura kwiyumvira ingene azovira mu gasho. Ahejeje umunyororo wiwe ati nzoca nandika igitabo kivuga ku buzima bw'umuntu apfunzwe. Mugabo rero yari afise iminsi myinshi yazomara mu gasho. Uko yamererwa nabi akumva yopfuma yiyahura, hanyuma akabitegura. Mugabo ageze kubishitsa gaca yivugana ngo ninapfa ca gitabo kizokwandikwa nande. Bimubako inshuro nyinshi akumva yopfuma apfa. Mugabo yabiteguye ageze kubishitsa agaca yibuka ca gitabo. Ninapfa ntasohotse ahantu ngo nandike ca gitabo nindazocandika. Yandurutse ava muri ako gasho kubera intumbero yo kuzokwandika igitabo. Nani ntadushobora. Imana yadushizeko mpwemu ngo bigire ikimazi, tube abantu bariho batabayeho kubera ibintu nyene vyo gupfa kubaho, mugabo tube abantu bariho bafise intumbero, bafise igituma bariho, bafise n'ico bomara, kuko Imana yadushizeko akamaro kayo. Haleluya! Unganirize rero uri hafi yawe mubwira uti muri Yesu urafise akamaro kandi kanini. Ushobora guca winjira mu biharuro vyawe, be nanje maziki, be nanje bimeze gute, ewe yemwe nihavuge n'abandi, jewe nibi cecekesha umwembu mbi, yubwira uti ivyo ni ivyawe. Yesu arakomeye, ashobora gukoresha n'amabuye n'umusi upfuye. Si kwa majeshi, si kwa silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Si kubw'inkomezi, si kubw'ububasha, ni kubwa mpwemu yera. Si kubera ingene iwanyu mumeze neza, si kubera ingene usanganywe igihagararo gihambaye, si kubera ikindi, ni kubera uyo mpwemu yera agushirako igihe. Amen. Nziza ariko baje. N'uburyo bw'Imana budasanzwe, tuba twarihebuye. Ndeke uwo muprisoni mpagaze imbere yanyu n'imbere y'Imana. Inshuro nyinshi nariyumviriye ko gupfa bifise akamaro gusumba kubaho. Jewe uyu nyene inshuro nyinshi nariyumviriye ko gupfa sinigeze negura kwiyahura, ariko inshuro nyinshi narumva umenga nogerageza ngatunganya isengesho rijanye no gusaba gupfa. Hanyuma mugabo niyumvira igituma ndavyiyumviriye, esanga mu tubazo tumwe umuntu aba ahuye natwo, ahumva umenga urabihiwe,
umva umenga ibintu byagenze ukuntu, ariko izo ncuro zose ikintu canke kingarukana à la raison, canke kingarukana ku ciyumviro nyaco, nkagarukana ubwenge, kwari ukuvuga ngo ubundi nariho kuki, mbega ubundi hoho nari imbereyeho iki. Nkama nibuka ngo sinariho kugira ngo ivyo bitagenze neza bigende neza, sinariho kugira ngo ivyo vyambihiye biryohere, n'ubundi nariho ngo nshitse umugambi w'Imana ku buzima bwanjye, ko uwo mugambi ugihari ndabaho. Nyinshi zirabihira ubuzima, zirahari. Amaesheke ibintu vyakugendeye nabi birabihira ubuzima, birabaho. Gufatwa nabi n'abantu birabihira ubuzima, birabaho. Kubura ico wari ukeneye birabihira ubuzima, birabaho. Ariko ikiryohera ubuzima dufise kiruta ivyo bindi vyose. Iyo ngwara yarampezeko, kandi niyo yose ikinagira ndayirukanira kure, kuko Yesu yarampaye indi ntumbero yo kubaho. Imana ihabwe icubahiro cane. Mumpera amashi Yesu, mumumpera amashi pe, mumumpera amashi, mumumpera amashi, arabibereye. Umwe wese ahabwa ikimwerekana ko mpwemu ngo bigire ikimazi. Iryo jambo ushaka ko turifata ku muntu. Amen. Kugira ngo ntimurifate uko ndarivuga, ko murifate uko vyanditse, havuga ngo yamara. Haleluya. Yamara ni jambo rije rikurikira ibindi bintu, sivyo? Yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mpwemu. Duhere kuraba. Yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mpwemu. 1 2 3. Yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mpwemu. 1 2 3. Yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mpwemu. Abafise Bibiliya murabona ko ari mpwemu na me nini, me nkuru, sivyo? Bisigura ngo ni mpwemu yera. Imana ishimwe. Dusubire muri indi rimwe. Yamara ahabwa ikimwerekana ko mpwemu. Agace ka kabiri kavuga ngo kugira ngo bigire ikimazi, kugira ngo bigire ikimazi. 1 2 3. Kugira ngo bigire ikimazi. Imana ihabwe icubahiro cane. Turifatanye ryose. Haleluya. 1 2 3. Yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mpwemu kugira ngo bigire ikimazi. Haleluya. Amen. Amen. Tuzi ukwizera kwawe, nugumucokezwa n'ivyakubanye bibi, nugume ucinyizwa n'ivyakubanye bigoye. Ubu uri mu kindi gihugu citwa Yesu. Haleluya. Uri mu bundi bwami bw'uwitwa Yesu Kristo. Kandi umuntu wese avuga ko agomba kuba umukristo, ubuzima bwiwe bwateguwe n'ubwo. Pla wasanze itegekanije, isahani wasanze itegekanije niyi. Imana yiteguye kandi irabigomba yuko igushirako icerekana kuri wayo, kugira ngo ivyo bintu bigire ikimazi. Bisigura iki bigire ikimazi? Ndagomba kusangira namwe aya majambo akurikira. Kubera iki bigire ikimazi? Haleluya. Kubera iki nshirako kinyerekana ko mpwemu? Kubera iki? Kugira ngo bigire ikimazi. Ico kimazi ni ikihe? Ivyo tugomba kuvugana amajambo akurikira. Abanyefeso igice ca 4:11 turageza ku 16. Haleluya. Ikikwerekana ko birumvikana ko kiboneka, sivyo? None bizotegerezwa kubonekera abantu bose yuko uri umuntu w'Imana. Ubwamene nziza.
bizotegerezwa kubonekera abantu bose yuko uri umuntu w'Imana. Haleluya, haleluya, amen. 11 Abanyefeso 4:11 kugeza 16. Kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba abungere n'abigisha, kugira ngo abera babone gutungana, baheze bakore igikorwa cyo kugabura iby'Imana. Iyo ni intumbero ya mbere. Turagenda bukebuke. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nejeje kubona hano Mana ingene yagabanganije ingabire mu buryo butandukanye, ariko umurongo wa 12 niwo uca twishura neza ku nyishu twiko turakenera. Ivuga ngo icyo kimazi ni ikihe? Ivyo mpwemu yera aduha, icyo mpwemu yera adushirako ni ico gutuma abera batungana, hanyuma ivyo bikabatuma bakore igikorwa cyo kugabura iby'Imana. Haleluya. Ngo bubake umubiri wa Kristo. Amen. Niba uri kurandika rero, wandika ahantu uti ibyo mpwemu yera mpa nibizofasha abandi gutungana kugeza nabo babaye abagabuzi b'iby'Imana. Haleluya. Icyo mpwemu yera mpa nibyo kumpa nibyo mpwemu yera abera gutungana kugeza nabo babaye abagabuzi b'iby'Imana. Haleluya, amen. We numva ntuhereye no muri maternelle, wamaze kuba umurezi w'abantu. Imana ihabwa icubahiro. Uko bizogenda kose bishobora gukengerwa ufatiye ku bwenge bw'abantu, ariko icyo mpwemu yera azorinda ari wakigushizeko, akizanana n'ububasha kuko wewe uzoba ubutuma abera b'Imana batungana kugeza nabo babaye abagabuzi b'iby'Imana. Haleluya. Kwigishwa intumbero niyo, namba uri pastori intumbero niyo, namba uri intumwa intumbero niyo, namba ukiriki intumbero niyo. Icyo mpwemu yera azogushirako cyose kigira ikimazi. Imana ihabwa icubahiro cyane. Amen. Gutyo ngo umubiri wa Kristo wubakwe. Murabyumva nyene, bigenza uko umubiri wa Kristo uzoba uriko urubakwa. Umubiri wa Kristo niba abantu ba Yesu bazokomera. Haleluya. Bazoba abatabaye uko bahora, kubera habonetse uwemera mpwemu yera akamukorerako. Amen. Murongo ukurikira, kugeza aho twese tuzoshikira kukugiriranira ubumwe buva ku kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza aho tuzoshikira kuba abantu bakuze no ku rugezo rw'ubwinshi bwo kunengesera kwa Kristo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Namba wari kurandika, wandika iki cya kabiri, kugeza aho twese tuzoshikira kukugiriranira ubumwe buva ku kwizera no kumenya umwana w'Imana. Haleluya. Mumajambo make, twese tugiriranira ubumwe. Atari ubumwe bwo gusangira urumogi. Iyo abantu bafitaniye ubumwe bwo gusangira agatari, bwo gusangira icupa, bwo guhana abamaraya, bariho bwo gukomeranira aho babonye uwo bokwiba bakarangiranira. Subwo oya subwo subumwe bwo kuba binyegeje baba homosexuel cyangwa aba lesbienne. Subumwe bwabo nabwo busigaye bubaho, ariko buzobasambukana umwe wese atabeba muzigo wake mwenyewe. Imana tufashe cyane. Ariko n'ubumwe buvuye mu kwizera Yesu Kristo nuko
kumumenya ko ari umwana w'Imana yaje mu isi kugira ngo uwizera wese ntapfe rubi. N'ubumwe uvuye mu kwizera. Mu yandi majambo, ubwo bumwe buzotegerezwa kubaka ukwizera mu baburimwo. Haleluya. Ubumwe buvuye mu kwizera biravuga ngo uwutizera rero ntituri kumwe. Amen. Yesu atufashe cyane. Alo. Ubumwe buvuye mu kwizera. Ubumwe buvuye mu kwizera. Abo twahamagariwe kugiriranira nabo ubumwe, kandi iri jambo ubumwe mumenye ko rugukeha kw'amajambo ubundi riraremereye. Ni ijambo rikomeye cyane kuko Yesu yarivuze ko avuga ngo babe muri jewe nanjye mbe muri bo, nk'uko jewe ndi muri wewe nawe ukaba muri jewe. Kandi ndi bwa bundi avuga ngo uwumbonye wabonye data. N'ubumwe usanzwe butovugwa mu majambo yacu. Haleluya. Rero twarahawe kitwerekana ko mwemu kugira ngo dushike kuri urwo rugero. Haleluya. Abera batunganywe, abera bagabura iby'Imana, abera bashikira urwo rugero rwaho bagiriranira ubumwe. Haleluya. Buvuye ku kwizera. Amen. Muca muvyumva yuko hoba ibindi ibyo ari byo byose uko babishaka, ariko sinza kwemera kwitandukanya na mwene data dusangiye ukwizera. Ari ibyo mparira ndamuharira, ari ibyo nsaba ko imbabazi ndamusaba imbabazi, ari ibyo mpeba ndabiheba, ariko sinza kwemera kuvana n'uwera w'Imana dusangiye ukwizera. Turagumana no mu ijuru tuzobana. Ico ni mwacumba muzobaho neza. Imana ikomerwa amashyi menshi. Haleluya. Abo dusangiye ukwizera yambi. 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 Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Abize ko Yesu ari umwana w'Imana kandi ko yabambwe ku musaraba akazuka kumusugira gatatu, akaba ari we azagiye ku ntebe y'icubahiro kandi arindiranye gishika umunsi wo kuza kudutora. Abizera bagaharirwa ibyaha kubwiwe. Ababyizera ibyo yambi. Abizera ko bari muri Kristo Yesu ubuntu bw'Imana bakwikunkumura kutubaha Imana kose yambi. Abizera mpwemu yera ko ari we mwungere w'ishengero kandi ko ari we twahawe nk'ikimenyetso cyerekana ko turi abantu b'Imana yambi. Ora habisinyeko. Haleluya. Amen. Haleluya. Nta munsi n'umwe araciye imyaka 2, nta munsi n'umwe ntibuka bene data. Nta munsi n'umwe. Abo nzi nabo ntazi. Kandi Yesu azohora ashoboza nzokwama ndabibuka. Ndetse n'ahantu ndavyandika. Nta munsi n'umwe. Kandi Imana ni data wa twese. Mvuze gutyo, nawe nyine ari ugucomba mvuze. Kandi aryohewe kuba mu muryango nk'uyu. Mvuze nk'uyu simvuze ababonye. Ndagukiwe. Haleluya. Nawe nico kimwe turi mu muryango w'Imana. Itukira abashitsi n'akavantara mu rugo rwa data. Haleluya. Mu minsi yaheze mwene data wa kure yarandungikiye Bibiliya atanzi. Ndavuga nti uyu ni wa muvukano kwe tuzobonana tugeze mu ijuru. Ariko byaraciye mwaraza mu Burundi sanga ntamubonye. Ariko hari abantu b'Imana bahagarara hano imbere bavuga ngo ndabakunda. Mwingabo cumazi tuwambonye.
ukunda umuntu utabonye. Ariko ririya jambo ni iry'ukuri, kubera hari ibintu bitavugwa tutamenyereye mu isi tumenyereye ibyo tubona, ariko muri Yesu twabonye ahandi. Amen. Murongo ukurikira, muri uyu murongo nyene hariho agace kandi kugeza aho tuzoshikira kuba abantu bakuze no ku rugezo rw'ubwinshi bw'ukunengesera kwa Kristo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Urabizi rino cupa rirashobora kuba ririmo amazi ku rugero rwo ngaha ahari urutoki, rirashobora kuba riri kwamwa amazi ku rugero rw'aha, rirashobora kwamwa amazi ku rugero rwo ngaha, rirashobora kwamwa amazi ku rugero uko woduga kose, mugabo hariho urundi rugero rwo kuzura agasesekara. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo igituma iyo ngabire y'Imana ishigwa kuri umwe wese unugira ngo tugere ku rugero rwo gukura no kunengesera. Haleluya. Tugire reka ndasubire kandi kugeza aho tuzoshikira kuba abantu bakuze no ku rugezo rw'ubwinshi bwo kunengesera kwa Kristo. Ukubaho kwa Kristo muri twebwe kube kuzuye kandi gusesekaye. Ibyo nzobiheshwa n'ingabire ziri muri bene data batandukanye n'iri muri jewe. Haleluya. Imana ishimwe. Uje muri Yesu uvutse umeze nk'akakemwe gatoyi katanguye gusohora umutwe mw'ivu, ubwo kugira ngo ukure haraca iminsi mikeya canke myinshi bivana n'ubwoko uremwemo. Ari igiharage coba kidakura co kimwe n'ururengarenga, ariko ico tubona coco nuko umwe wese we muri twebwe yahawe gukura. Kandi iyo umuntu atakuze, ndababwiza ukuri, nta kintu kibishe nko kubona umuntu akuze afise ivyiyumviro vy'abana. Birabishe, birajena. Nta Sara? Oya, arakomeye mugabo afise ivyiyumviro vy'abana. Arabiha umenga kwihanagura mu maso ukamuraba, kubera umenga wamwihenze ko ntiwari wamubonye. No mu mpemu arabishe. Umuntu akuze, umuntu yarageze kugingeza abakuze, agishonyoregwa, akigaburirwa ubuyi ugatatwinya. Imana rero ishaka abana bayo ko bagorwa gutyo. Imana igomba ko abana bayo bakura, kandi ngo bakure ku rugero runini. Uko gukura kwabo nako ngo ni ingene Kristo agenda yuzura muri bo, ngo akagera n'aho anengesera. Gira Yesu tunyuzura. Yesu nyuzura nk'umuye, shikana ku rundi rugero rwo gukura. Amen. Iyo sengesho ni rigufi, ariko no kurigira uzotangara kandi neza, n'ababanyi bawe bazotangara, kuko ni Imana yumva amasengesho. Haleluya. Umurongo ukurikira 14, kugira ngo dushire ubwana. Haleluya. Kugira ngo dushire ubwana ntituzungazungishwe n'imipfunda, ngo tujanwe hirya n'ino n'imiyaga yose n'inyigisho n'amangetengete y'abantu n'ubugunge bwabo n'uburyo bwinshi bwo kutuzimiza. Haleluya. Bya bindi nugira ngo tuba abantu bari protege, tuba abantu bakingiye, hanyuma bakingiye biciye hehe? Muri kwa gukura. Ubwana buhere ntibatujane iyo bashaka. Nama nibuka mwene data yambwiye mu myaka y'amagume,
ya 70 na hapana 70 ya 72 ari imyaka y'amagume baciyemo n'umuryango wiwe. Abantu baragomba kuza kurondera papa wabo, hanyuma uwo mwana niwe yamubunduye. Yababwiye ati murondera papa, nguri aho yinyege. Niwe mwashaka, nguri aho yinyege. Mu gihe ushanye Yesu abonye abansi baje mwitongo ry'Getsemani kumurondera, yashize intumwa inyuma yiwe zimwinyegezamo, nawe aje imbere ati murondera jewe, ati murondera Yesu Umunyanazareti. Ni jewe, aba nabo nimubareke bigiye. Wala aho umuntu yovuma apfa hako bene se bapfa. Haleluya. Aho umuntu agira ubwenge bwo gukingira biwe, aho umuntu agira inkomezi zo kutazungazungishwa hirya no hino n'umuyaga, ngo nuko hadutse ibikomeye ugacujana nabyo, ngo nuko habaye ibindi nabyo ukajana nabyo, ngo n'inyigisho mbi z'amangetengete kubera bagenzi bawe baje kuraguza nawe ugacukurikira kandi ugapfana izina ngo uri umukirisitu wa wapi. Wasanga bariko bararirimba indirimbo yo kubatizwa ukacujana nabo, ariko uri umukirisitu yabuze ibikenewe, kandi ibyo ntibizotuma uwo mukirisitu ataja mu muriro, kuko ngo azobabwira ngo mva iruhande mwabakora ibiziramwe sinigeze ndabamenya. Nabo ngo bazomubwira ati mwigisha, twarira twanywera ku meza yawe, narasangiye jewe, narasangiye, narabatijwe, narabigize, twarira twanywera ku meza yawe. Naho bazobabwira ngo niho azobajingemo, bababwire ngo sinigeze ndabamenya. Hanyuma ngo bace batabwa ngo aho bazojyanira insya z'amenyo, ngo no mu muriro aho urunyo rwaho rudapfa. Nimuze tugire ikigongwe bantu, twemere mpwemu yera tuzeko, tutabare kuko abariko barapfa barahari. Ngo gituma duhabwa ingabire ya mpwemu w'Imana, nugira ngo abantu b'Imana bakomere, bagera aho hantu ho kutazungazungishwa n'imifundi iyo ariyo yose, bagera ahantu ho gukomera, hanyuma muri uko gukomera bahagarare neza bashikamye, ntibamenye ibanga ry'ubwami bw'Imana ngo ngujya papa ahari. Turagomba gukomera mu izina rya Yesu. Gira uri hafi yawe ndakwinginze, ukwiye kubishira ku mwete, utabishize ku mwete uzofata. Ewe ndagutangarije ntibihagije wobipfana, suko Imana yabisemwo. Imana yahisemo kugushirako ikikwerekana kuri uwayo ngo bigire ikimazi mu bwami bw'Imana. Abari gupfa bakire mu izina rya Yesu. Bani habwe icubahiro. Haleluya. Umurongo ukurikira tumba byagerekeranye. Imana idufashe. N'ibindi bitandukanye by'ukugerageza gusesha ibintu ukutariko, by'ukugerageza kunyegeza ivyari kuja habona, by'ukugerageza kwerekana isura atariyo, wahishije iyiriyo
kandi ariyo yari ikwiye kuja habona. Imana idufashe. Nariyemeje n'umutima wanje yuko jewe umurongozi wanje nzomubwira ukuri kose, kuko ni wansengera kandi ni wazompana ivyo ababikeneye. Kandi ivyo ndabiba. Nzomubwira ukuri, nta mpamvu ndamubesha. Nari ndamubesha ndazontabara. Kuko ariwe ndamubwiye ukuri agasanga namenje aca nsengera. Uyu ndiwe ndamubwiye ukuri agasanga ndiko ndapfa aca ntabara. Hakugendera n'umurongozi ntubahuka kubwira ukuri bisigura ko ntamwizeye, nopfuma ndamubura. Canke nawe nkamuhindura. Mugabo nkabana n'uwo nzobwira ukuri kuko nizeye ko ariko aramfasha mu rugendo. Sinzi uwo mbwiye, sinari nabiteguye, ariko arahari. Hano haratubwira tubivuga kuri turi mu rukundo. Ico si kindi. Amen. Turi mu rukundo. Ndashaka kunyarutsa tukarengana ngaha twumvise kangahe ushobora kuba ikimazi mu bwami bw'Imana. Biriya mpwemu yera gushirako, kirya mpwemu yera gushirako kizotuma mba umunyarukundo, kizotuma mba umunyakuri, kizotuma nkura, kizotuma bya bindi byose. Imana ihabwa icubahiro. Umubiri wa Kristo wubakwe, ubwami bw'Imana burame. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Umubiri wiwe uteranijwe neza, ufatanijwe n'ibifashisho by'ingingo zawo zose, nk'uko igihimba cyose gikora ibango cyagerewe. Gutyo muri ibyo byose ko turavuga ngo bizotuma igihimba cyose cy'umubiri wa Kristo gikora ibyo cyagerewe. Namba wahawe kuba amaso ubone, ingabire mu yandi majambo z'umwe wese zizorushirizaho gukomera igihe tuzoba tubaye muri ubwo buzima. Aleluya. Amen. Aleluya. Abizera ko bafise ingabire ya mpwemu yera. Amen. Abizera ko bafise intererano bavukanye. Oya ntiwombwira ko atanimwe. Ngo batavye gusa. Ufise nyinshi. Haleluya. Ufise nyinshi. Abatangaza barafise ingabire yo gukoka n'ibindi bitandukanye. Hano hatubwira rero ngo ikinyerekana ko mpwemu yera, micerekana kuri mugenzanje mpwemu yera kuri we, bicerekana mpwemu yera kuri wewe kuzima bwawe. Ibyo tubibayemo, ibyo twabihawe ngo n'izindi ngabire zawe n'izanje nazo nyene zikore mu izina rya Yesu. Imana ikomerwe amashyi baje. Umuyerani natwe. Urugingo rwose rukora icyo rwagerewe. Ijisho ritabona si ijisho, ugutwi kutumva si ugutwi. Sibyo none? Ibirenge bidatambuka si ibirenge. Amenyo adahekenya si amenyo. Amenyo adatwenga ngo aboneke siyo. Urugingo rudakora icyo rwagerewe rwarapfuye, nta ruhari. Rero wewe uri urugingo rw'umubiri wa Kristo, kandi Kristo arafise icyo agomba gukorana nawe. Na jewe nuko ndagomba kubatera intege tuvyakire mu izina rya Yesu. Kundi uvyakire, Imana irafise umugambi uhambaye ku buzima bwawe. Turangize gutya tubona aya majambo adutera intege. Yesu ashimwe cyane. Amajambo adutera intege ku ijambo rindi rivuga ngo tubikoreshe ibyo mpwemu yera yaduhaye.
ingabire yaduhaye tuzikoreshe. Haleluya. Ikete rya mbere ry'Abikorino 14:26. 14:26. Nibitega bene data, iyo mukoranye umuntu wese aba afise indirimbo canke amajambo yo kwigisha canke amajambo ahishuriwe canke ururimi rutamenyekana canke amajambo yo kurisobanurwa canke amajambo yo kurusobanura, vyose bikorwe kugira ngo abantu bakomezwe. Imana ishimwe cane. Amen. Usubire wigore, dusubire mw'iri jambo ntirigucike. Alo. Nibite gabene data, iyo mukoranye umuntu wese aba afise indirimbo canke amajambo yo kwigisha canke amajambo ahishuriwe canke ururimi rutamenyekana canke amajambo yo kurusobanura, vyose bikorwe kugira ngo abantu bakomezwe. Dukoranye, Imana iba yiteze ko haza gukora ingabire zose yashize mu ikoraniro ry'abantu biyo. Niwayizibira, ntuyirererwemwo, ntureke ngo uyifashirizwemwo, ntusaba impanuro zijanye nayo, uzokwisanga warazibiye ico Imana yagomba gukora, kandi uzohujije abantu b'Imana gukomera, kandi ivyo bintu bizobabaza Imana. Imana idufashe cane. Haleluya. Ingabire Imana yashizeho yategekanije ko zikoreshwa mu izina rya Yesu ngo bikomeze abari mu ikoraniro. Amen. Icya kabiri, mukete rya mbere rya Petero 4:10. Mukete rya mbere rya Petero 4:10. Kete rya mbere rya Petero 4:10. Nk'uko umuntu wese yagabiwe ingabire, muzigaba ababwiriza beza b'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Imana ishimwe cane. Haleluya. Yabara amajambo. Nk'uko umuntu wese yagabiwe ingabire, nk'uko umuntu wese yagabiwe ingabire, muzigaburirane. Naka kajambo nashaka. Mugire gute? Muzigaburirane. Amen. Ndakugaburire iyi wanje, ungaburire iyi wawe, umwe wese agabure nk'uko yahawe ingabire. Amen. Haleluya. Hari abantu bakeyi canke ntumbazi ko bangana, sinamenya ariko bateza kuba ari bakeyi ugereranije nuko tungana mw'isi. Bakeyi baba bamaze gufashwa. Umunsi umwe nigishije ijambo ry'Imana, nka 3 baba bari hano bakirize turara. Okay. Yesu ashimwe. Ico nashaka kuvuga nuko iyo ntavuga ntiwari gufashwa ujya munsi. Mugabo kubera naje nemera gukora uko nahawe ingabire, nabonye bakwije ibiganza, warafashije. Nawe ingabire iri muri wewe, niwayigabura nzofashwa. Amen. Mani komengo amashimenshi. Wakire ubutunzi bw'Imana, wakire ineza y'Imana. Haleluya. Amen. Yesu abahezagire. Akajambo gakurikira aho nyene muri uwo murongo kavuga ngo muzigaburirane nk'uko bibereye ababwiriza beza b'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Urumva n'uburyo bwinshi, umwe wese n'uburyo ubu, uwundi n'uburyo ubu. Bamwe bahuriza kuri izi ngabire, abandi bagahuriza kuri izi ngabire, ariko ngo
ubwo bubwiriza turimo, uburongozi turimo ni ubw'ubuntu bw'Imana kandi ngo bwiza rwose. Ubwo buntu butuma turonka ingene dukorera Imana mu buryo bwinshi. Dushuri ku jambo ry'Imana, tubemwo mu izina rya Yesu, amen, haleluya. Turangirize kuri umurongo w'Abaroma 12:3. Abaroma 12:3. Mana ishimwe. Haleluya. Turagenda dushitse ku murongo w'umunani. Ndabwira umuntu wese muri mwebwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, yoye kwifata uko atari, yamara yiyumvire yitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese ukwizera. Haleluya. Imana irafise ingero yaguhaye kugira ngo uyikorere. Nk'uko mu mubiri umwe dufise ingingo nyinshi kandi ingingo zose zitagira igikorwa kimwe, natwe niko turi benshi kandi turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we, nuko dufise ingabire zitandukana nk'uko ubuntu twahawe butandukana. Namba twarahawe kuvugishwa n'Imana, tuvugishwe nayo. Haleluya yacu kungana. Canke namba twarahawe igikorwa cyo mw'ishengero, tugishishikare. Haleluya. Canke uwigisha ashishikarire kwigisha. Canke uhanura ashishikarire guhanura. Ugira ubuntu abugira atakinubwe. Uganza aganzanye umwete. Ugira imbabazi azigira nezerewe. Haleluya. Ndabifurije kubibamo. Yesu abahezagire.